intangamarara y'ikiganiro umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu cyambere rusange n'umutekano ashikirije abamenyesha makuru cerekeye imyamamazo iriko iba mu gihugu cyose. Ubwa mbere nkuko mwabikurikiranye mukongera mukamenyesha abarundi n'amakungu kuva ku igenekerezo rya 13 Rusama mwaka wa 2025 gushika uno munsi ku igenekerezo rya 19 Rusama mwaka wa 2025 indwi irarangiye imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bashwara igihugu cyose biyamamaza gutorerwa mu bibanza by'abajenama amakomine n'abashinga amateka. Bwa kabiri ico gikorwa rero kiriko kiragenda neza cyane mu gihugu cyose aho mu migambwe 9 CNDD-FDD, IPRONA, SNL, FNL, IPD, ADR, CDP, FPI na APDR mu nunani rw'imigambwe Burundi bwa bose n'abigenga batatu Buda Emmanuel na Himana Dieudonné na Niyongabo Gilles aribo bamaze kwiyamamaza muri iyi ndwi turangije ya mbere y'ico gikorwa. Aho migambwe 13 CNDD-FDD, IPRONA, SNL, FNL, IPD, CADE, FDD, ADR, CDP, FPI, PL, RANAC na APDR mu runani rw'imigambwe Burundi bwa bose n'abigenga bane Gilles Nzeyimana Thomas Batazira Mukombozi na Himana Dieudonné na Ndayishimiye Viateur nabo bakaba bamenyesheje ko bagiye kubandanya ico gikorwa mu ndwi zikurikira. Bwa gatatu ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burashimishwa n'ingene iyo myamamazo iriko iragenda mu gihugu cyose. Turabona ko abarundi bamaze gutahura neza ingendo ya demokarasi aho tubona abiyamamaza bariko babikora mu mahoro n'umutekano ntangere mu gushika mu bibanza byose bifuza atankomanzi atawanja wangura atawuri ugwara uwundi. Cyo kikaba ari kimenyetso kitabesha boneka ko intambwe tugeze ko ishimishije kuvyerekeye intwaro ya demokarasi mu Burundi. Ubushikiranganje urashima kandi ingene aho hamwe hibonekeje utunenge abajejwe intwaro n'umutekano hamwe n'abari mu nyamamazo baca badutorera umuti ubonyene. Bwa kane tuboneheyo akaryo rero ko kunegura twivuye inyuma utwagiye turacamwo tutameze neza. Aha twovuga nk'akagwi kahungabanije abo mu mugambwe SNL hagakomereka abantu batanu ikizina ku mpanda muri komine ntara ya Bubanza. Abashwaniye ibibanza byo kwiyamamarizamwo muri komine Isare mu kibanza c'Isare muri Bujumbura na Gihanga ibubanza abatabuye amakarata yitora ibukirasazi muri Gitega Ikivoga muri Rutana n'Imugwi muri ntara ya Cibitoke hamwe n'uwashatse kubandanya yiyamamaza amasaha yarenze muri Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba. Ubushikiranganje rero burababajwe kandi nisanganya ryahitanye abanwanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD mu Rugari mu ntara ya Muyinga bugahoza imiryango yabuze busaba kandi
abatwara abo biyamamaza kubahiriza cyane amategeko y'ibarabara no kwigengesera kugira amasanganya nkayo ntabandanye aba. Kuri ibyo byashikiye abanwanyi b'umugambwe CNL, bamwe mu bakubaguwe baramaze kutwereka amazina y'ababakubaguye. Ababakubaguye nabo bamwe baramaze gufatwa, abatarafatwa nabo turiko turabarondera kugira bashirwe imbere y'intare. Ubugira gatanu, tuboneho akaryo ko kwibutsa abanyamigambwe abo mu runani rw'imigambwe hamwe n'abigenga ko amabwirizwa n'amategeko abandanya akora kuwo ari we wese, tukabasaba ko bokora imyiyamamazo yabo bubahiriza ayo mategeko n'amabwirizwa mu kwemerera abenegihugu ibyo bazoshobora kurarangurira. Bwa gatandatu, abajejwe intwaro basabwe kubandanya korohereza abari mu myiyamamazo mu kuja inama n'ingingo ku buryo atabahurira mu kibanza kimwe mu masaha amwe. Abanyamigambwe, abigenga hamwe n'abarongoye urunani bahamagariwe kumenyesha hakiri kare abo bajejwe intwaro kuva ku nzego zo hasi gushika ku mushikiranganji mu gihe badatunganirijwe neza ku rwego rwo hasi ikintu cyo cyose babonye ko kitagenda neza, hagushira imbere ukwiragiza inkuru zidatohojwe neza ku mbuga bw'indwi. Naho imyiyamamazo iriko iba mu mahoro n'umutekano, dusabye dushimitse ko inyamiramabi zoguma ku kivi, zigume zicungereye amahoro n'umutekano aho ziri hose, kandi ko zoguma zirikanuye kugira zituze uwari we wese yoshaka guhungabanya ibikorwa byo kwiyamamaza biriko bigenda neza. Ubw'umunani, mu gusozera, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano burashimiye abimenyesha amakuru bariko barafasha cyane abiyamamaza mu kubaha aho bavugira imigambi yabo naho bataba begeranije abenegihugu mu bibanza bitandukanye. Urashimiye kandi abariko barahiganwa ukuntu bariko babikora mu mahoro no mu mutekano. Cyane cyane turashimira ugwaruka ruhurikiye mu migambwe kuko ruriko rwigenza neza, kandi turabashimiye n'ababarongoye. Abajejwe intwaro n'umutekano nabo nyene turabashimiye kuko bariko bakora ibikora inka. Nabo bose bariko baritanga batiziganya ngo ico gikorwa cyo kwiyamamaza kibandanye kigenda neza, turabashimiye. Ubushikiranganje burangije busaba abariko bariyamamaza, abajejwe gutunganya amatora n'uwo wese afise uruhara muri iki gikorwa kurushirizaho gutunganya neza ivyajejwe. Bamenyesha amakuru namwe tubasabye ko mwokwamana ntaryo muha akanya abiyamamaza, kandi mukabaha akanya atawanja wangura, bose baronka umwanya ungana. Murakoze.